ubona nk'ubu nogira ibakwe aca ndumva iyo sakoshi akaba ari je ndayiza bane bumva ko no bari ngitsinze ariko rero jewe nashaka kubimfashemo n'ukuri kora ibishoboka wowe uze urashiramwa agaturufu uze urasugurwa pore erega byose ni pore ukuri ntashobora kwijeje kuvyeke nakazi tugakore ariko kwira turaganira sese afise ndazizi yego niyo mpamvu nakubwira yuko ivyo bintu je mbona umengo niwe ari sese ndiko ndamwanganira ahubwo we shiramo inguvu tumenye isakosha hiri tumenye uwishe inyuma y'urupfu kwanya kwigendera nivyo bikenewe ibindi vy'urukundo shira ku ruhande ukore ibintu bikenewe byingira kamaro jewe ubimfasha utabimfasha je n'ukuri nzoruhuka ruko ndonse urukundo rwiwe wewe ubimfashe cyangwa ureke je ndabikeneye kabisa ndakeneye ko ankundira kabisa ubaga wifasha nuko mbwiye ego sinokubesha ahubwo reka ngende oya banzi unywe tuganire ndakubwire n'ibindi reka n'ibyisakoshi ndaza kubikubwira ingene bimeze si bomana si bomana si bo abantu si bomana barare urumva ndume binagumara kubwire yuko nagomba kubwire yuko zirya ngo zo mwijoro baba barazumvise Dugoba je ndafite nawe turashaka kuzukambira ibintu by'imbwa ngahaje nagomba kubera hari ingwe mwijoro zaciye kwata amahoro ufise none nagomba kubwire bijya bintu by'ingwe yuko baba barazumvise mwijoro Dugumba sa jewe sinshaka ibintu by'ububono sinkunda ibintu by'ububono ndonde bose nuzusubira baho say bitch yuzo kana si bomana si bomana si bo Naiko ndamubwira yuko zirya ngo yoba yarazumvise ziciye hajya mu ijoro. Izo ngo watumvishije wenyine. Izo ngo je batazumvishije we gasha watumvishije gute? Umviriza mpuzana kugrofa. Nta bindi naiko ndamubwira ni nakubwiye mpuzana kugrofa. Ndetse je nkunde kuze ko amaso no waraba nawe ukazana ibintu by'uburofa nawe zo gufyita. Kose ushaka abantu banyinjira mu kazi. Ujinga nazanye n'ibijya nyine wumvise. Yengere niyo gode. Je ko siswe kubona muhaganye. Dumewe murafise muyaga. Musanzwe muyaga nawe. Sawa mugabo ni je nyine nagomba kumubarira cyingwe pe. Sawa. Wewe uhende utobora uyu munwa gusa. Genda nishoro nshaka kubaza. si bomana si bomana si bo Nzina mahoro. Namahoro nje kubaza none vya bintu ni gute nje umpe ya mahera urabona ko maze kumpiga icande nayo ntushaka kuyampa urabona ko azohava bafatirana nanje nkeneye kuhava hakiri kare ntidugire gukora ivy'iwanje mviriza Pirusi ibintu by'amahera si kibazo rega ngaha wowe ugacafisa akazi kenshi ahubwo nyene
hariho ibintu tutarumvikana. ibintu bindi biki udahava wongera ko mpidira ijya kwicara amabuja nawe ndazigashaya nayo mbere utaranayampaje Hite kwide ukuntu ndamwikundira nyine kuba ndamwiciye ikigongo ukanguka umviriza aho navyo nivyo ugezemo umviriza ajya amahera nzu yaguha ahubwo ukoze neza nshaka ko ndifuza yuko Queen nanjye yonkunda none ntasigaye atamugabo afise ivyo nivyo mugabo biragoye tukavyemera kandi niyo yaba amufise turamukuramwo wamukunze nico gikuru kumviriza ubuke buke ushikana umusiba ku mugezi wewe rero niwe uzobimfasha Queen nawe ntuzobigenza gute kandi mpidiri yo kwica kandi ndabigusaba imana ndabivuga oya tekana ubu bimeze neza nifuza yuko mugize imana akakuyagisha uza uramvuga neza ukavuga uti Alfred n'umuntu mwiza ukantera amashugwe emwe nintaronka akanya kuzohora yanyaga nawe je ntugira ikibazo ntuzi ko ibintu byose je yari munange byose hama rero narabonye ko mutayaga keshi hanyuma ndaguhaye nk'udukado ukamushira kebuka ukamwereka uti Alfred niwe yakazanye Alfred aragukunda Alfred abashaka ko bigenda neza n'amashugwe ka udushokora mwana ikigongo hama ukaraba ingene udushikana mu cyumba urabona ko nashika mu cyumba wewe bikorohera gushika nk'umukozi wo mu nzu nzobikora mugabo uzurabe ifaranga uzurongerereza urabona ibyo nkora n'ikishoboka haje uzopfujya tuzotinya kumuha reka burya abagore ni nk'abana ubagendera pore umugabo ntiwibagire rero twatuntu tundondera urabona kugira mve ngaho maguru masha je sinshaka kuguma ngaha anya ushaka kuduha oya kugira mve ngareka bahava bankema we ntumona je ko nabintu ya jewe ngaha ndikizigenza ubona wewe gaperuzi ni wadugi wayo ko wavuze ngo ushaka kuduha uzogenda hageze ndakurekuye ugende ubaka ama etage nanje nico canzanye amagorofa jewe akazi n'akazi nkeneye faranga gusa reka gufina wowe ngaho uzoronka amadiri nk'umukozi wo mu nzu ariko ibanga icyo ukoze ndaguha amahera kandi mu mamiliyoni erega ubu wewe uri miliyoneri umuntu umaze gukora ku miliyoni 2.5 emwe nukuri amaguru cyongera agashahara kandi urumva ibikorwa nzokongerereza mbere ni wataha muhira uzoca wubaka inzu igerekeranye ku yigorofa nanje cyo nico canzanye kurondera sawa rero uraza ko genda mu kazi hama ndaza kuguha iby'umutegurira byama surprise babyita ama surprise abyumva ndabyumva abana nka mwebwe muba mutazi kuryosha ryosha twe turakunze turazi kuryosha ryosha je byose turazabira nta kibazo yego nzomuryosha ryosha mpaka nawe nkunde sawa reka rero ngende ndakora ibikorwa sawa yego ariko biguma ribanga nta kibazo kabisa yego akarimi si bomana si bomana si bo hanini ukazindima Sibo! Sibo, hey! Mori! Dino! Yeah! Ukora wakaga heni? Kahinyagaye. Bashe mukanya mpava ndagatwara ku muganga w'ibitungwa. Gerard. Veterineri?
oya Gerard. Si Gerard. Gerard. Gerard niwe veterineri wawe. Ndabe yuko iyo duha umuti. Kajya kandi nako ni. Aho kajya ni sawa. Kandi karagukunda. Kamaze gukubona ni hatari. Ubwarabaze kumenyera. Amagute nawe. Ni sawa. Mvuye ku marira kakanuje. Kagashamba kari gasigaye. Kuruti. Urazi si. Ngunda kutsa. Siyindi. Isori yose yigiye mu ishamba. Ishakoshi ya madame Queen. Yaratakaye. Kandi yatakariye mu rutoza. Isakoshi ya Queen. Madame Queen. Na mami kati namba iliki jari mutanyeyo. Ishakoshi yo. Namba chagisigo ntoza bakanze. Mweyo shamba rya rutoza mu iginze. Namba kitwa Wanzuki. Cyo ziko nabyumvise rero na kindi ko numva abagore ko biduga. Ngo amisore yabo yose yari mu ishamba. Misore se nubwo kumenya ibyo ari byo rakinire ngo. Mutoza ndani. Mutoza. Wandi wana chagihungu. Chagihungu chanuse. Tanje. Mungu wanje nuze yaje. Anje. Nuza wini wona bikigandika. Mugira babo imbuto gusa. Shati wanyene nipanda. Ni ngo rero ngo sabushya yakwiyeta kare yari. Birimo ibikigiriza. Barimo ibintu byinshi mama nzahabu amadokima n'abandokima sinzi dokima ziki zose ziri. Rero Embora sim Weiros Chabiseze Ukene Chabiseze abantu bose barayikurugwina kwirondera abantu bose no kwiradio ngo barasemereye uza gutora iyo shagoshi atashikana kwa Mario kandi ufite barakakuba ariko mwana abahigo na uza kuyaro isa makenga pesa hizi kura nacho waya windo shamba harimo kintu kitwa Wanzuki ya mara misori ni gisigo ama gisigo kongesi na chumba ubonyene Wanzuki Yewe ichoze kumajisha cyane Bindira ndashinga ngene ejo ashaka kujana cyindani sawa yendi ndindani sawa kuradizo hene za Si bomana si bomana si bo. Hello my princess. Hello mamie. Oh Zahara, ça va? Oui, ça va. Oh, ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Comment va les études? Va bien. Oh ma chérie, ndagukumbuye. Amexamen zoheragiye ariko nshaka kugukatira tike kugira ngo ituze. Maman, dans 2 semaines tuzoba twahejeje. Oh. Aho rero nshobora kugukatira tike ya le 15. Nukuntu mukumbuye sije nzobona nkubonye aho mafiye. Reka bamisi Okay, ngiye gutuma untuze mu bodyguard wanje umwe aje kugukatira tike. Sivyo ya le 15. Ndakubwira isaha. Sivyo? Ok, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'embrasse aussi. Bisous, bisous. Bisous.
neza nyakubahwa. Ah, Monsieur Fred. Oui. Karibu. Ego, merci. Ça va? Ego, merci. Sara, mai Sara, mutulize gatoya. Ni gute none? Mbore. Ubwe narinzi ngo muragwaye. Ari ngishye umuntu akorora ejo mu ijoro narinzi ngo ni wewe. Akari ka grippe gusa gasanzwe ariko tumeze neza. Mu bantu bifuza kumererwa neza nanje ndimo. C'est vrai. Byiza cyane murakoze. Alfred jewe ndimo. None bimeze ko kumengo ntubona kwi. Simubona? Iye. Gute? Naje ndi umuntu. Naje ndi umuntu. Urabona ngaha iwenyene. Hakiri nyakwigendera hoho byarafuma kuko narakuraba umutima ukanja nkaraba hirya. Abaswahili nibo bavuga ngo macho hayana pazia. Hama ariko ko nyakwigendera yahari urumva nukuraba ivy'abandi nyene n'amakosa ariko ndakuravye n'amakosa no bagize. Ukunda umuntu atavyazi udashobora kubimubwira. Urazi ko ari ngora. Urazi ko ari ingwara. Bisigura? Tuyaga twumvikana. Bisigura yuko umutima atari gufa. N'inyama. Nanje nokunda. None hajya udukado ngumanzana harimo n'amashugwe. Nguma ndakwitwararika. Nanje mwamubona ko harimo urukundo. Ntako ntagira. Kwanza uranyibukije. Monsieur Alfred. Oui. Uva mungire. Jewe vraiment ndagusomera. Kandi nawe uzi ko unyubaha neza. Cyane. Ibyo bintu by'amakado, ibintu by'urukundo, jewe vraiment oya. Ntuzanasubire kumbwira ibintu nk'ibyo. Nta mwanya bifitiye. Ibintu by'urukundo ibiki oya. Aha turi ku kazi. Kandi bazi ko jewe ndakwizera cyane ku bintu nkorere by'akazi ariko ibintu by'urukundo cyangwa kubyina kandi nabyo ngusaye nitegeko guhaye ntuzongere ntuzabyiyumvire byihoze pe dukora akazi ko ari itegeko ariko ibyo ni itegeko mu bantu bazi kwihangana ndi mu nzihangana zo bari byiza cyane vraiment iyo parole iyo topique tuyihoze tukora akazi My queen. Kundungika ku bandi bagore. Ubu uri hasa kugira ndondere irindi hasa ryawe musa. Umviriza Alfred Ngubwira. Wacyakunda akazi kawe? Washaka gukora? Cyane gose. Akazi. Ubijanye uragakunda neza kandi ushaka gukora? Kandi ngakora neza. Ico kintu nikizongere no kuca mu kamuga. Byihoze ndabigusabye. Saba? Gendo ubandanya amadosiye uri kurakora. Yego murakoze. Ndike bana. Si bomana. Si bomana. Si bo. Peruz wa hano gato. Karibu. Icha. Aha, impamvu nakuhamagaye ntabwo nashaka tuvugane. Nashaka kubaza umunsi nyakwigendera apfa. We niho wari? Nari muhira. Navuganye n'umuganga byamukurikiranye byamusapfa arambwira yuko basanze yishwe n'isumu. Yishwe n'isumu rero aha tukaba turagira amatohoza ateka ndakubatse ndaguhamagaye tuvugane
umubwire ikintu wowe uzi kuvyerekera urupfu rwa nyakwigendera kuko twaravuganye na muganga nimba ari ikintu bizi ko ubimbwira hakiri kare. Jewe urazi icyo kintu naco nokora nta kintu na kimwe ndabizi ko gahanda hamaze imyaka 8 baranzi n'ukuri ivyo nta kintu na kimwe ndabizi ko kabisa ego ya n'ukuri nta kintu na kimwe je ndabizi nimba ari injya canke ji yowe yarafunguye yabifunguye ari hano cyane ivyo ntavyo nzi n'ukuri bisobanura yuko iyo sumu yayiririye hano muri iyo nzu. Oya mugaje vyerekanye isumu ntavyo nzi n'ukuri emwe jembere nagiye numva banantelefona bambwira ko yapfuye emwe naranababaye kweri emwe nukuri ivyo nta nivyo narinzi ahubwo nimba hari umuntu wo hanze yinjiye ngaha ukaba waravyumvise ashaka kumubwira hakiri kare bitararenga inkombe. Nukuri nta muntu wegeze yinjira ngaha kabisa nta numwe. Oya wowe ibuka usubize ubwenge hugihe wibuke muri iyo minsi abantu bo barinjiye utarumenyereye basi ikintu cyose kiba cyarabaye ushobora kwiyumvira ukibuka yuko utarukimenyereye ukambwira kugira amenye aho duhera tujya batuhoza. Nukuri ndakurahiye nukuri nta muntu numwe nigeze mbona yinjira kandi kuri ivyo nta kintu na kimwe ndabizi ko kabisa cengira nyumba yo wayishwe n'isumurenge bayiraye handi hantu hanze mugaba atari ngaha kabisa. Oya ikintu cyo kujya hanze nyakwigendeye cyo kintu nta muziko ntaco ndamuziko niyo mpamvu fise 90% yo kwemeza yuko isumeri iri hano Mugabo kabisa cyo je ntukimparure ko ntaco nzi ndamuzi imyaka myinshi ntangeso yo kujya hanze yo muhiriwe ndamuziko. Ugomba kuvuga rero ko yoba yiriye ngaha mwino nzu Ciyo bafise 80% ndemeze ko yayiriniye hano mu nzu. Muga kuri ivyo kabisa nawe urabizi igihe maze ngaha ni kinini icyo kintu naco nokora kandi noneho je nk'ivyo nta nivyo nzi nishano numva barivuga gutyo n'isumu sinzi ngo rimeze kuri sakutya nta nivyo nzi n'ukuri sawa gusa je matawaza ngo ndayabandanye ntazosanga ubifisemo uruhara tuzotamba amahasa kandi n'ukuri asha ntugira ikibazo cy'icyo kosa ntajyo nokora kabisa. Sawa bandanya akazi kawe sawa akazi keza. Si wamana si wamana si wo abantu si wo mana